kuva ku igenekerezo rya 28 ndamukiza mu mwaka w'ibihumbi 2023 ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bwisunze amaraporo ajanye no kubahiriza amategeko agenga gushiraho no gutunganya amazu adandaza imiti n'amarori, amavuriro, amalaboratoire n'amashure y'ubuvuzi vy'abikorera utwabo. Bwisunze kandi ivyigwa vyakozwe haribonekeje ingorane nyinshi muri ibi bisata zotuma amagara y'abantu ashobora guhungabana. Haribonekeza ibitigiri vy'umurengera vy'amazu yo kuranguza no kudandarizamwo imiti n'amarori birengeye na kure ivy'igihugu gikeneye, amavuriro n'amalaboratoire vy'umurengera afise ubushobozi buke, amashure y'abaforoma n'abapima yabaye umurengera mu gihugu, kandi bikagaragara ko ubumenyi bw'abaramuriwe muri ayo mashure budakwiye kugira batange vy'ukuri ubuvuzi bubereye. Hari amavuriro menshi n'amafarmasi menshi yuguruwe adakurikije amategeko, hariho mbere n'ayandi yakorera ku mpapuro za magendo. Vyongeye haribonekeza ko hariho abariko barikika mu kiza mu kugurisha amafarmasi afise izo mpapuro za magendo. Aba bantu nabo bariko baribwa. Mu ntumbero yo gukingira amagara y'abenegihugu, yo gutunganya no kugenzura neza ivyo bisata byo kudandaza no kurangura imiti n'amarori, amavuriro, amalaboratoire n'amashure y'abaforoma, kugira ngo bitunganywe neza, bikurikiranwe neza, hatangwe ubuvuzi bubereye, ubuziranenge bw'imiti bukurikiranwe neza. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bufashe ingingo zikurikira: impusha zo kugurura amavuriro, amashure y'abigenga yigisha ubuvuzi, amazu yo kuranguza no kudandaza imiti zirahagaritswe kuva ubu. Amadosiye yakiriwe mu bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida imbere yuko iyi ngingo ifatwa azobandanya yigwa hisunzwe amategeko agenga ico gisata mu Burundi. Kuva iyi ngingo ifashwe, abayobozi b'intara z'ubuvuzi ntibarekuriwe gusubira kwakira amadosiye asaba kugurura amavuriro, amafarmasi, amalaboratoire canke amashure y'ubuvuzi. Uwemerewe gusaba uruhusha rwo gusubira gukorera ku mugaragaro ni nyene ivuriro, ishure, ifarmasi canke uwatumwe yibangikanije impapuro zemewe n'amategeko, ni ukuvuga acte notarié. Kugurisha amafarmasi, amashure yigisha kuvura canke amalaboratoire ntibirekuwe. Kuvyerekeye amazu yo kuranguza no kudandaza imiti n'amavuriro, bene yo batigeze basabe impusha zo gusubira gukorera ku mugaragaro hisunzwe amategeko mashasha, ico twita renouvellement, bimenyeshejwe ko barenze amategeko. Kubera ivyo, ayo mafarmasi n'ayo mavuriro arugawe kuva iyi ngingo ifashwe. Abayobozi bajejwe intara z'ubuvuzi n'abajejwe uburere bw'ubuvuzi bafadikanije n'abajejwe intwaro basabwe kubahiriza ishirwa mu ngiro z'iyi ngingo.